Zaburi ya 91. Uba mu bwigobeko bw'isumba vyose azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Ndabwira Uhoraho ntura ubuhungiro bwanje, n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira. Kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya. Izokubundikira mu moya yayo, kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma co kwikingiriza. Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro, canke n'umwampi urashwe ku murango, canke n'ikiza kigendagendera mu mwiza, canke n'agatikirizo kayogereza mu mashoka. Abantu 1000 bazohindikirana iruhande yawe, n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa ubone ingero y'abanyakibi. Wagize Uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba vyose wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Bazokuramira mu maboko yabo, woye gutsitara kw'ibuye. Uzokandagira intambwe n'imamba, uzosibanga umugunzo w'intambwe n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nico bituma nzomukiza, nzomushira hejuru, kuko yamenye izina ryanje. Azonyambaza nanje ndamwitabe, nzobana nawe mu marushwa, ndamukize muhe icubahiro. Nzomuha kuramba, kandi nzomwereka agakiza kanje.